Mbayahaga n'umuntu dusanzwe tumenyereye ama video yose abatwengeje kandi avuga utuntu dutwenza gose ama video yiwe abara umva abantu bose bategeza kuyatwenga bari ibintu bitwengeje naho yo bari umuntu w'umupagani canke iki nta muntu umwe ataryohera na ubutumwa bwo nta muntu umwe atobwumva kubera iki asha mu tuntu tw'utwenza tuke tuntu rero tumotiva abantu ugasanga n'umuntu ntiyari guheza nico kintu kubera kagakuru ugasanga nyene na bwa butumwa uvuze kuri Chimamanda jaho Chimamanda nta kidufana kenshi arantuka aragutuka yahaye amahera ntuze nice Ben Nice na Alvin Smith turabonye yandika video nyine wari wasubiyemo arakubwiye ko azokurungikira amafaranga bwa mbere kwego kagatwaza yaguhaye nukuri yarayampaye kandi ndamushimiye cyane yego yarayampaye vraiment. Yes, abakunzi ba hittoptv reka ndabaye ikaze nongenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wewe hano mu gihugu cacu ciza yogeze kubiciza amanuva no hateba ciza cyo Burundi wa muri diaspora kugira ngo big up sad and don't give up. Yes, iyo ndi ngaha kuri kamera mu mubizi ni minyone aba yaje minyone comme toujours bandi inyuma ya kamera kugira ngo ndabahe sona uyu munsi ariko basha ndabuze ingene ngira introduction kwera umukobwa ari yanje ibaze ko mbuze ingene mvuga utanguye kuntwenza n'ikiganiro kitaratangwa ntaraguha ikaze. Yes, iyo ni ngaha rero mamuzi ko ndi kumwe umutumire w'uno munsi kugira ngo umubanze kumubona kwanza ubanze kubona uwo ari we banze ugire subscribe kuri hittoptv kugira ngo ibintu bikomeze kuryoha. Nakira umukobwa gashavuye ngo mwiza ngene yagisha gitwenga cyamaze kubona ko iciza ndakwinginze yo kuntera amasoni basi ushaka dusore ko kuva genda kuza ata masoni ufise buhaje gute ndakwinginze yo kuntera amasoni basi okay nawe ntangira udusoni basi okay cyamaze imisi ntayo gitege kwakira abakobwa beza byo Mbayahaga is daughter Comment ça va? Ça va bien ndashima kabisa nawe urabibona. Uzi ko byabura bisa amasoni? Apana bisanzwe. Ariko amasoni imbere ya kamera. Mushoboka atabakuzi barakuzi. Oya brama banze batumvise udusoni twinshi. Erewe. None ubibona bana. Ndabi oye rega kamera siri kurara. Ega bakunzi bari ngaha. Ndayibone nabo barabibona ko udusoni ngira. Udusoni twinshi. Twinshi. Ko batakuzi abatazi dabura ko umukobwa Mbayahaga. Hama n'abatakuzi amazina. Twagiye tugusabe wibidondore. Umwanya kirimbe ni Cycy. Izina basana musanzwe mumenyereye ni Cycy. Cycy nako ngo Cycy. Ariko si izina ryanje izina niswe n'abavyeyi ni iteka sinta ka Cycy n'akazina nyene niyise ko kuri TikTok wa mukobwa wanyu gutwika wa Mbayahaga. Ahangura umunyamakamba. Ndagusabye tugire kajya bien sûr itesa Umunyamakamba bien sûr bien sûr tukoze oya barambwiye narababesheye ngo bugari nivoka ngo nta bugari niswa turya bugari n'inyama indagara umukeke ibintu nk'ivyo barashavuye mu mbabarire nyene tavre barababaye gusa nyumva ubugari niswa ahubwo mvuga uburobe niswa ngo umunyamakamba bien sûr akarabe kacu katabonye iswa chavuga ivyo nyene basi amakuru yawe ni meza ndashimira Uwiteka kuri mwiza none ndi mwiza kubera Imana merci beaucoup cyakunzi baragatikaza bibaza ko ndi umuntu nje kora ko gose bajengategeza ko ari beza kandi bari beza wega ubundi nta muntu aba mu mwese n'imbere y'uwo aba mwiza imbere y'umubona shaka uri mwiza ujya mu nkavuga ati yo ujya mu minyoni wa undi nawe nkamushikira avuga ati cahiya si ibintu birebire urumva umuntu wese aba mwiza imbere y'amaso y'umubona canke y'umushima uri mwiza imbere ya boss aya ugishika wabonye cameraman Deje yabuze ingufu zo kuramutsa muratagwe vraiment cameraman wewe nabonye atanguye kugira ngo urumva cameraman yakunze umuntu je ko yamaze kumumenyera nje muratangwe kugira ngo mu maganda batanga kujugubira ntumubeshe reko Cycy abantu bakunze kuri TikTok ubundi babona ko n'igisazi cigendera ubundi mu buzima busanga sameze gute
mu buzima bwa misi yose sisi n'umuntu akunda gutwenga. Oh my god. Akunda gutwenga kuryoherwa. Ndashavura ariko atari gose. Ubuzima bwanje ibihe binini n'ivyo gutwenga no kuryoherwa gose. Nivyo nyene ndakunda kuryoherwa tu. Ego. TikTok irafapaza nakoranye n'umu TikTokers mugenzi wawe. Aravuga ati burya ubundi akibitangura blagi. Kuko kibitangura uzi ko bizogeza bikugejeje kweri. Camamare. Chama. Witega chama. Ati camamare nta camamare. Nukuri camamare. Gusa je Egaje gituma nakurone je namuna atari chama ndonde. Nukuri. Nanize ko manza kubidondora nkaba nti mu vyubahiro byanyu nitwa naka. Aya nta camamare nawe. Gusa ni buke biraza ni buke urumva aho umuntu yahereye yantuka siho mageze. Si haba kigeze hari indi ntambwe umuntu aba hari indi escalier umuntu aba yaraduzeko. Hama je nk'ibitangura. Nabitanguye nko kwinezereza kuryoherwa nkuko abandi bose kujye dufata video ya snap nyene ati reka dufata ga snap ndyoherwe ibintu bisanzwe nyene. Ndibuka nahereye hari umwana twigana yakunda nkabona ibi bintu none ibintu bijana n'amajwi agakora nkabona ko asubira mu bajya pasiteri bo mu Rwanda. Hano nibi bintu nibi ama video nkakunda yene nkayakunda. Ndavuga ati mana ntaga telefone nari mfise vraiment. Ndavuga umunsi naguze telefone nico kintu cambere kizotangwa kuja mu telefone yanje. Ndayishiramwo ntangura gukora ama video ya ninde. Okay. Nkabona biraryosha. Nkabona ama video baguma bayandungikira mama yandungikira ngo impaye umuntu. Ndavuga vya bintu biraryosha ndabiguma mu gucyo ninezereza ntazi ngo nibiki ari kuryoherwa tu. Nuko nabitanguye. Kwiryohera gusa. Hariho umuntu acavuga ati wavuze ko ubuzima usanga ukunda kunezerwa ndetse iyo ushavura gake kabaho. Warigeze wibaza ko wogira utuntu bita benshi tugugu. Like bamaze kubona ko mengo tujye tununu tugugu nyene. Turaza kuhashika tenkiyeze. Turaza kuhashika. Warigeze wibaza mu buzima busanzwe ni kusanzwe umeze usanzwe ukunda vibes canke ni bya bintu nyene wigira hajya kwa acting. Oya je novuga mu buzima bwa misi yose kuva nkiri umwana. Nyene gusa bivana n'ahantu je ahantu hose biterwa n'ahantu mbandi. Yego. Hari ahantu nyene hari gihe no muhira bishika hafatwa n'ibintu. Hamwe n'abatonyi baje bavuga ati none turago wanyo inzo atani ikintu nakimwe mbana nanyoye aho. Ugati none ibintu bigufasha n'ibiki umunezero ukuye hafatwa n'ikintu nyene bo musingirwa nkatwenga nkabatwenza hagira ibintu bamwe bavuga ati none nibiki bigufasha mu bisanzwe. N'ikindi gihe umva biterwa n'ahantu mbandi n'igihe ahantu mbandi je turashobora guhura abantu ngira bakunda kubona ama video yanje ya TikTok. Ma commentaire mukunda kumbwira ngo umugwayi wa mbere dufise mu Burundi ni Mbayahaga jewe bavuga jewe. Umugwayi wa mbere dufise ni wewe bakora sinzi n'ibitaro bizokuvura ko twobironka. Ariko tugaca duhura nko muri ville. Akandaba aro twigeze guhurira muri bus. Aravuga ati madame ni wewe muri bus aguma ndaba nahise kutera mu matwi. Arandaba yari umukobwa ndavuga Wona kujya kuntu uri muri bisi umuntu mwicaranye gutya ariko arakuraba urabona nyene ko amaso ariko arafixa nyene kuri wewe nyene. Yego ya ndavuga umuntu nibiki aca arankora akarampamagara ndamwitaba. Ngo ni sawa ndambwira yego ni sawa. Une kumengo nguritse yeza kumengo ratekereje. Nanje ndavuga umuntu none kweka akorambarira ibi bintu nagize iki. Sishobora kubitahura ivyo ari ivyo. Ngo umengo ratekereje gose. Umva sinataho ibi basicashatse ishashatse gushikako ya kumbarira. Yego ndavuga yego ndatekereje. Candasubira ndaba concentre na telefone yanje. Asubira ampagara ngo none ngo ariko ngo je ngo ho ndakuzi ngo sukume. Navuga ati zinanye ntunzi he. Acha tora telefone ngo usi wewe camvuga nuwo aruko uwo nongaho nyene unaho mwicaranye ngaha nundi. Nundi umva n'abantu babiri batandukanye tubona $6 umwicaranye ngaha ni $6. Urumva rero nije nako ndakubwira nti jewe novuga ni vibes zanje biterwa n'ahantu mbandi n'abantu muri kumwe n'abantu kandi turi kumwe je turi kumwe n'abantu nyene hari abantu usanga nyene ari abantu ata bintu vy'uburofa bajya kubahwa bavuga cyangwa sanga ni n'umuntu atavuga amajambo menshi canke umuntu nyene gutegerezwa kumubaha umva ngaho tegeza umva ahantu hose ngiye nifata basi umuntu duhuye
uko ndamusanze biranyorohera basi kugira sanze ari umuntu avuga yugurutse aryoherwa urumva ngaho nanje bica binyo mva ya mudu yanje nyene ibisazi citangura kavyuka ibironsa ahantu nyene numva yisantare nuko je novuga nti biterwa n'ahantu mbandi turagenda sasa wavuga TikTok arasura nk'indirimbo mama tukavuga ati ego mevre wowe ariko aba inspire indirimbo ariko umukobwa wambaye haga asura ngo pastor Mbayahaga reka ndabantu maze gusubiramo kenshi ni Mbayahaga ni mutima ni nani ninde ni voilà ninde kubera iki wahisemo gukoreramwo muri ryo weyo gusa ngo cyane Mbayahaga kubegana naho basigaye bakwitirira umukuru umukobwa wiwe aho kwanza umukobwa wiwe uko ubanza kwidusigurira je sinovuga ngo sinzi nyene sinovuga ngo narahisemo ngo nze ndasubiramo Mbayahaga canke ngo subiremwo na kamutima canke iki je ahubwo ikintu basi mbashaka orana Mbayahaga n'umuntu dusanzwe tumenyereye ama video yose abatwengeje kandi avuga utuntu dutwenza gose ama video yiwe abara umva abantu bose bategeza kuyatwenga bari ibintu bitwengeje mutima ama video yiwe bari ibintu bitwengeje ninde n'utuntu twakera twakunze utuntu tuduterme nyene usanga basi ubu batagikoresha ugasanga umuntu atuvuze ubu n'utuntu turyoshe kumva nyene turatwengeje nanje rero mu gukora sinovuga ngo ndaba umuntu cyangwa ndabe naka basi mbashaka nyene video nyene itwengeje mwe basi umuntu aza kuraba nza kwakinga nyene umuntu akavuga ikamuryohera agatwenga nanje mbashaka nyene video nyene iryoshe nyene itwengeje nta kindi nawe ngaho nabona video yawe mbonye yo twenza abantu cangira aho nkayisubira abantu benshi batiza kugwagiriza bakwitira ko umukobwa wambaye ko umusubiramo cyane kandi kugira ngo usubire nk'umuntu hajya sometimes murabibona mu bwo namunasa ahubwo jena ikintu promise ndabakunzi baje nuko iganiro kirakira muzaba muri kumwe nshaka muzakorana ikiganiro yego vraiment ndavyifuza ndashaka basi kumubona ari ndashaka basi kugira kumubona guhura nawe ubona umuntu wa mbere andemera umunsi niba uzi telefone yanje ama video yo ndashobora ko je hariho n'ama video nja kwironderera nkaraba muri ibijya nkaja kuri YouTube nkarondera nka video ziwe kugira ndabe utuntu gusa nkuramo nkagenda nkitonda nkabiraba nkaraba utuntu nshobora gukuramo rero guhura nawe vraiment vyonshimbisha nimba nyumva avyumve kumukunda no kumukunda bisanzwe canke nukwera kwespira ko abantu bavuga ko abantu batwenza ari benshi ndakunda amajambo akoresha basi ndakunda ukuntu yigisha basi ndakunda ukuntu yigisha vraiment n'umuntu naho hariho umuntu aza kwigisha umuntu akamenya umuntu ngena mwigisha akamenya kugira ngo nivyo ariko aramwisha ashobora kubitahura hari abantu baza kutwigisha akazi umengo ariko aragukanga ariko aragukanga ngira musanzwe mubimenyereye turabizi nk'abakozi b'Imana benshi akaza kugira ngo basi yarakubonye wewe kugira gutera ubwoba kugira canke ashake kuza muri eglise yiwe akaza umenga ashaka kugutera ubwoba kwahuri atakigenda canke ni utazi uzobona ibintu vyinshi hari ibintu vyinshi bibi kurindiriye ibintu nk'ivyo nyene urumva akaza nyene umenga ashaka kugutera ubwoba canke ugasanga nyene hariho abantu urumva wewe mu kwigisha vraiment arigisha nyene nta terabwoba nta kintu na kimwe inyigisho ziwe nyene ukumva yuko naho yo bari umuntu w'umupagani canke iki nta muntu umwe ataryohera na ubutumwa bwiwe nta muntu umwe atobwumva kubera iki ashira mu tuntu tw'ugutwenza tuke tuntu rero tumotiva abantu ugasanga n'umuntu ntiyari guheza nico kintu kubera kagakuru ugasanga nyene na bwa butumwa bwa butumwa ariko arabwumva kubera kujya kuntu basi ijya we akoresha mu kuvuga ubutumwa mva ntaza kanga ngo wewe ngwe Imana ngo iranyeretse ngo joha mbega wowe ikwereka ivy'abandi ivyawe utabizi canke umupresident umutima gose je hari wigaza kumbwira ngo
Nagakuru ushaka kubacishiriza arugeze kumbwira ngo mariage muri ubu turi muri 2024 yambwiye mariage hari 2020 je sinzi ngene baturaba bakatubona ko dushaka ngene baturaba bakatubona ko dushaka abagabo sinzi yambwiye mariage 2020 mukozi w'Imana tugeze 2024 umbwira umugabo wasezeraniye yari umunzanire ngo sanga waramwanzi cameraman jena narindiriye byavure baraguhanuriye yarampanuriye ambwa ati mbonye mariage jewe twari nagiye gusengera rero hari ukuntu bakona kuri mushasha uja hantu yantumiye vraiment yarantumiye sisi nshaka tuzoja n'ahantu muri serire gusenga kandi abona ko kiri arabona ko nshaka tuzoja n'ahantu muri serire gusenga ntije nta ngorane vraiment nta kibazo turaza tugende turagenda haragera turasenga yageze gusenga biheze rero hari ukuntu bakubona kuri mushasha cyangwa bakabona ko ugeze mu bigero bakavuga ati umuntu basi urumva batakubwiye ni jambo rizotumugaruka kugira ngo nyene uryoherwe ntushaka kugaruka aranda bati timani iranyeretse mariage ati mbona umugabo ndabona dutasha ubukwe cyangwa nuko utabyizeye ibintu byose ngo bishobokere wizera ati ndabona umugabo wawe araje ndabona twambaye amakoti ndabona twambaye amakanzu nanje ndahora ati ndabona uku haleluya wamajiganza wafashwe wapfuye yego yari 2020 yego 2020 yego cyo yego ni haleluya vraiment none umuntu umukozi w'Imana abonye kandi ari umugisha kandi abona ibintu byiza abona ari umugabo ati mbona umugabo afite amafaranga mbona umugabo mwiza ndabona muri ko muratembera mu modoka ndabona muri ko ati ubuzima bwiza nane nti haleluya ariko ngira umva ni ya system nyene yo kugira ngo bakurure nyene abantu kugira bashore umugabo wewe kandi kini naco babona ko umuntu mushasha avuga ati umuntu mushasha dutegerezwa kugira abona ahantu hacu ko hari Imana ihari ariko benshi nyene babikora kutariko umuntu ushaka kumubwira kugira ngo amenye yumva ubutumwa neza ngumubwire amapromesse ibintu ngo Imana iravuze ngo Imana imbwiye unyoya so mugabo uvuza ko kantu uvuza kwanje nibuka ko Mbayahaga yigisha ubuzima busanzwe voilà bige rero nivyo byiza atwe nta muntu hanura kuja mu byaha abo hagira kuva mu buyobe voilà bige rero nibwo butumwa basi buba buryoshe kumviza nibwo abantu ahubwo bige rero nibwo butumwa abantu bakeneye nibwo abantu bakeneye abantu rero bubu benshi ntidugishaka kumva ubutumwa dushaka kumva ibitangaza hariho umuntu yigeze guhanurira umukobwa w'umugenzi wanje bo we n'umukobwa n'umumama gusa umuravye ni umukobwa yirimoje uraza ko abantu benshi basigaye bimosha ordinaire akiyambara igihereni akicomokera gasa neza nje no umugabo amubwiye ngo baravuze ngo wenye ngo ntuzoko ofisa abana batatu ngo mbona ngo mu rugo wenye ngo bakubwiye ngo umuryango wanyu ngo baraguciriye ko karongo ntuzokuba ibaze basi umukobwa amaze imyaka ishika 5 agize mariage ngo ntazokubanga neza ko ibyo bintu vraiment ibyo bintu vuze turabihurije ko barakwiye ubutumwa bw'ukuri yego kandi akaca twinspira twege cyane gose cyane nta musi numwe arigera kurondera ngo muganire basi afama avuga ati nukuri tora nagafana oya novuga ngo ntituravugana vraiment sinzi nama video yanje ko aramushikira sinzi ko arayabona katwizere ko niya yabona je iki kiganiro nshaka kimurikira oya je ndashaka guhura nawe gose uyu munsi ndamubona wa mbere mu bantu fana arimwo gose cyane kandi ego abantu bazi abantu bafite ibintu bitandukanye hari abaca biyumvira ko musubira nko kubera inyungu zitandukanye nta kintu na kimwe no kumukunda gusa bisanzwe yego bisanzwe kujya anye umuntu nka kujya anye mu Burundi ushaka kuvuga ukavuga ati ndakunda umukomezi kanaka ndakunda filme kanaka ndakunda ibintu nibi ndakunda umukinyi wa filme uyu no kubera akina neza ndakunda ikini ivyo nyene biraho vraiment nta bindi bintu twavuga ngo biri inyuma nta okay ego wowe rero nashaka dakwaza kwazo kamwe uravye abandi bagenzi bagira TikTok cyo abakobwa bakunda kugira bose bamwe indirimbo mugabo utuntu twawe n'utuntu ubona ko turimo creativity te ubwoba ni kwinspira je numvushaka inspiration y'ibyo bintu kuko termo ufise utuntu twisangije vraiment umuntu avuga ati ngiye ku TikTok ya Cycy ndatwenga uko biri kose
urumva jewe nakubwiye yuko ubwambere nabitanguye nsubiramwe ibintu vya ninde je n'indirimbo ndazikora kubera hariho nk'umuntu ashobora kubwira ngirira indirimbo kugira nawe ibikorwa vyiwe bishoboye kubera ababona abantu bagusuiva akasha kumufasha kugira ngo igikorwa ciwe nawe gishoboye ukamufasha iyi ndirimbo ukayikora ariko jewe ahanini novuga nk'ama video yanje ukuntu ndayakora jewe ndi umuntu nawe nkunda gutwenga cyane kandi biranakubera cyane yahagarara gusa gisegeri n'amasitatu yanje ngano abantu baraba amasitatu yanje hari uwashaka kumbwira ati shasisi jewe igihe nazoba mbona sitati zawe nzobabara kubera nta bintu vy'ubusehaye ngo biki n'ibiki je shaka ibintu vyo gutwenza ibintu bitwengeje ibintu nk'ivyo rero je nanje nararavye ndavuga nti asibe umva nisanze nkunda ibintu nyene vyo gutwenga vyo gutwenza abantu urumva twese nitwagana ngo dusubiramo indirimbo umva nta wowe utandukaniye na naka mbona basi naka n'ivyakora urumva kuri wowe uraraba ibintu kuri wowe abantu bagukundi nkaje ndamaze kubona kenshi iyo ngize ibintu vy'indirimbo abantu ntibabiraba basi bamenyereye muri ya mood yuko batwenza hari umuntu ashaka kumbwira ati sisi ndakwinginze nkorera video ati video yawe naho mba ngwaye naho mba merewe gute ndayiraba nkatwenga rero nkaca numva vya bintu ni vy'abantu banshakamo nanje nkaca nguma muri iyo domaine nta muntu araguhamagara muri bagiye gusubiriramwo kuko termo niba tugira ibi bintu iyo tugize ibintu hagi tuvuga ibintu bitugirira akamaro nanje bingirira akamaro personnellement canke bigirira akamaro umuryango wanje canke ibiki wowe akamaro bimaze kukugirira nko TikTokers uvuga ati okay ikintu jeganyesa akoze y'ibyo bintu nkora niki jewe ico novuga maze gukuramo yego ndamaze kuronka abantu ndamaze ico gikomeye kandi abantu ntuziki nakubwira vuba pasi naho wagira urubanza ugahamagara abafare abantu nibwo butunzi bukomeye umuntu afise ngakwisi ata abantu ufise nta kintu na kimwe cokunda abantu nibo butunzi ba mbere dufise je ndamaze kuronka abantu bankunda kandi ata bintu basi bankunda bivanye n'ukuntu yego amavideo nkora iki kandi bakagukunda yego akabona akampamagara akambwira ati ngaha hantu hariho ikintu ati urashaka kugenda ngaha nkaro nka opportunity gutyo onye kubera amaze kubona acting yanje kavuga ati aha hantu ugiyeyo sisi vyogenda neza ugasanga umuntu araguhamagaye urumva kubera umva ni ba bantu nyene baguhamagara baba bagukunze bakakubona akakubwira ati aha hantu hari ikintu kanaka hari akadiri kubutse ugiyeyo vyogenda neza kubera nyene abantu nabo baba bamaze kukumenya aho byo bintu ugasanga biraciyemo jari no nigeze gusubiramo intuzenya video ntashemye kuvuga yarampamagaye turicarana arampa kuhaje arambwira ati nukuri kuhaje ama video yawe ndakunda ntucike intege ntumva baguca intege wowe ukomere ubandanye ibintu bizoguteza imbere rero jewe ikintu novuga kinini nungutsemwo mu video nkora canke kuri TikTok kuva ndagenda kintu kinini gose numva noshima narahakuye abantu kandi bazima yego kandi nibintu hari abantu baba bibaza ko wirwa kuri TikTok maybe nico nagisuna ndakubwira hari abantu badufatira muri ibi bintu dukora nako gideje tubabona ko turi kukazi ndetse mwe goma muri kwamusinga ama video ugasanga bakutwirwa tiyanalitse hehe ku mbuga bakavuga nko mu buzima busanzwe atakazi ukora we muri business yo mu buzima busanzwe nta karusho abonye kuri TikTok akarusho like mudandaza yego mudandaza komeye bana mutazogira ngo muze munyagera abakobwa ndabambika ibirato je shaka kugira publicité we je shaka kuzana ibirato yego tuagira publicité ndafise uturato twiza dusanzwe tw'abakobwa ndagurisha amatelefone umuntu afise ingorane ya telefone vendage y'ifise ayidandaza zose amapochette ibintu vyose amapochette ya iPhone amalezi ya iPhone ibintu vyose karibu cane muri Ideal F1 karibu turayika abantu 200 baza kurabika ikiganiro guys ntimunte hasi bye Jenny baza ko bari gufuma bahana nimero nimero turayishirako je gusabye oya jewe nsa kwibabwire ngaho ngo nuko ari abantu bataja munsi ngo barabe nimero nizo nimero ni 71 377 176 hakazogira umuntu 377 176 ndabinginze umuntu azosaba nimero muneze imbere basi bahamera batarabyiganira bari kuvuga aho twirirwa twiyandaritse kuri baze baduteze imbere aba bantu nyene mwe mudukunda rimwe tumuba
mushaka muze muduteze imbere basi turonke natwe nyene tubaho muri iki gisagara je nashaka kukwankohaja kuko je natanga kubona kuri TikTok kudandaza muri ideal ntibazi ko birirwa kuri batasha mubanza mwicare mwiga kuri batasha ikindi naco akantu sinogenda ntakavuze ha muntu yigeze kunyandikira arambwira ngo ariko gasisi ngo nyene ngo n'abantu kuno bagukunda n'abantu baniha muri komate bashaka kubona uwo nyene bagiye kwimanika harya ayo muri bata muri ideal ndavuga none mbega ati ubu rero abafana turakubona byoroshe ndavuga none mbega ndababaza umuntu ashaka yiyumva ngo umustar arenze hari hana atakija iki atagira icaryasha utagira icurya uzoja kuvuga ngo ufite abafollowers 30,000 abafollowers uzobaraba mu telefone gutya abafollowers ndiko ndabaraba ucurara irifungura ucurara cyangwa ucuhaga atacuri kuraronka suka ahubwo bajya abafollowers bawe bajya abantu bagukunda bajya nyene bavyaza umusaruro bajya nyene nibo burya nibwo butunzi ufise ahubwo umenye nyene bakoresha bavyazemo ubusaruro ibintu vyawe bigende neza ahubwo ubuhiri unahishije kandi bica vyoroha kenshi iyo umuntu afise nk'abantu nk'ubujewe nk'abantu abantu banje banyikorana ndavuga ati ndabinginze abantu banje ntatana demire ndose ngende bakabona utari kuranasaba kubera hari abantu bibaza ko like abantu bari ku TikTok ndakunda kuvyandika nkifata nk'agasinapu ndi muri ideal ntakubita cyangwa bita kuri sati na demire kwe nta abantu banje n'abantu mfise tibasi muze basi ndabakopeshe basi muzovuma muri hamundwi zacu hari umuntu maze kuronka umukiriya kubwa ko kuri TikTok benshi baramaze kuza benshi vraiment bahora baza bakambwira batanahansanze nta n'ikintu bagura akangati jewe asha yandika muri commentaire muri ntuze message TikTok naje ndakubura kandi je aha ntaco mbwira mpaka umunsi uzobuhari uzotubwira uco usanga abantu nyene barakwikundira gutyo ibintu vyawe nyene bikagenda neza nuko novuga mbese turazo nitwiza vraiment kagagaze kumfasha cameraman atugire niwaze ko kagasha kuri umusheri wiwe ategerezwa kandi ntituzimvye kandi kini naco udashimye size urashobora gutanga size yawe urana kuzompa urunimero runini yego urashobora gutanga size yawe tukagukorera umuntu atanze commande mu misi ngaha imisi 2 gusa twa twiguhaye bidateva nagira nitwaze ngo nzo bitora vendredi bibiri yego merci kandi nivyo merci nandi bavyumvira si blague ifoko dutezanye imbere nimba tuvuga ngo turakunda dutezanye n'imbere sisi nimba mukunda niyo tumuha amafaranga ngo uvuge ati okay unye nanavuga ati nta byo gutanga ivya gusa kandi nano si ivya gusa umukunda deja n'ikintu cyatumye muha basi mushorera karato kamwe uzi nk'ako gagenzi banje gukunda ibazi ahubwo je umfashe umuturato ndagushire kuri stage ntegeza kuguha none urabizi onjana baso uturato tubanguze wambaje wamba ahantu hose mu manza hehe guys tuvuye muri business undi muntu ukunda gusubiramwo ni mutima mutima kubera ko mu makomediye bose bahise ngo mutima nusubiramwo cyane yaga nawe nyirazo rabikiganira mutima nawe n'umuntu mu bantu nkunda arimwo ikindi naco kandi ikindi nakubwiye je sindaba ngo ni naka mutima afisa ama video menshi tumva kenshi ugiye no ku mbuga za Facebook je harigengena nkajya kuri Facebook nkagenda yo mu video nkaza nduza ngiye kurondera basi nka video nkagenda nk'inshuro nkazitanu nkaguma mpora n'ama video ya mutima usangira twengeje nkaba ndayikuyeko rero sinovuga ngo ndaraba ngo ni naka canke ninde mutima amavideo yiwe menshi afise amavideo menshi tuguma tubona tembera menshi yego vraiment sinovuga rero ngo ndabaye intuzenye basi ntiwabonye hariko hariho n'undi nasubiyemwo Chimamanda ntiwabonye ko nasubiyemwo thank you benshi nsubiramo ntaravye ngo ni naka kubera nyene ako ka video kaba kantwengeje nkavuga ati jenda aka kantu reka ndakicarire basi aho inge twashike ngaha uvuze ko Chimamanda jaho Chimamanda ntakidufara kesha arantuka aragutuka Chimamanda kaje se kuvuga ngo arantuka mugabo nibaza ko en grande partie ibintu aposta hari ibintu ataba yumvije byo nkagenda nakoranye n'undi umukobwa aragiposta
kabisa narababaye so mbwa ntabirenze reka mbwa tumwapresse kubera ko ndinda kundi ngena supporting abantu ndabikunda nakoze ikiganiro ndiko ndagira commentaire yahamye supportinze like yahaye amahera ntuze nice ben nice na Alvin Smith naryohewe kubera ko ige ni support siwabonye namaze guha je ndakunda umuntu akora amajambo mu biko like akora amajambo akashira mu bikorwa ige ni support aba diaspora bake bakora jewe renda mu appreciate do mapa naho akunda ko nkarira nta kibazo it's okay mugabo ndamukunda vraiment twarabonye yandika video nyine wari wasubiyemo arakubwiye ko azokurungikira amafaranga bwa mbere ko kagatokoze yaguhaye nukuri yarayampaye kandi ndamushimiye cyane yego yarayampaye vraiment yego yaraguhaye nyine urayatora yego aranshikira ndayabona nibaze yuko n'abantu kuri page yanje ko ya gender se page ya Facebook ni Cycy naragize screenshot ndayishira kuri story yanje ya Fibi yego narayishize ko ngira abantu barayibonye vraiment yaranshikiye ntiyaza amasigara cicaro vraiment yaranshikiriye icyo kutayaga amasigara cicaro turakimuziko wabyakiriye gute jewe cari ikintu nta basi niki utamenyereye ntari menyereye ni ibintu ntaziga gusubiramo umuntu n'ibintu bisanzwe umva ati ndasubiramo umuntu abantu benshi n'amana kandi ikindi naco jewe hari igihe nkabona umengo ni ibintu nyene bisanzwe nakoze video nkabona ni ibintu bisanzwe abantu ariko bakanda bakavuga ati akabona mwingabirano nyene jewe ivyo bintu ariko arabona umengo sindabibone nkabona ni ibintu bisanzwe je rero novuga nti navyakiri nabishimye ndaraba n'amakomante y'abantu mu makomante ndagenda ndaraba abantu ndavuga nti bya bintu rero nta guhagarika no kubandanya ahubwo je kintu cangyoheye je ngene navyakiriye je personnellement kuko si ryambere supporting abantu je ndiko ndabiraba supporting abantu benshi nari numva dukwiye gukura amajambo ku bantu b'abanyempano we de la Cycy hari umuntu akwapeza kuko bijya bintu nabwo byagutwaye esprit ega ni umuririmbyi badakora ikindi kuna gusumbya nuko yumva iyo talent kandi byugira we nuko atawobigira rero umuntu iyo yihaye iyo initiative yo kugusupportinga ndavuga ati kudo chapeau cyane gose ikindi kuri ico kintu novuga yego iyo abantu bose bamera gutyo umuntu akabona ingabirano iri muri naka akavuga ati ngenda gwe kuhaje basi na hato sinshatse kuvuga mu buryo bwo gutanga amafaranga umuntu basi akakubwira amajambo meza hari abandi ngaha hanze hari abana bafise ingabirano nyinshi ari havuga ati sinoja ahabona ati nyavuga ati hare kare avuga yumva yene umengo yabagiye mu muriro udahera hari iki gisizi mwe hica kiza kimusame kimumire yumva umengo basi ibi bintu ntiyobizamo kubera gutinya kubera abona ababigiye mu ngene bigenda canke hariho duhura n'intuzenya nyinshi ntambamye nyinshi hari abavyeyi batarakira yuko ibintu abona umukobwa amaze kuza ku mahezo soso ivyo ngenda kubaza ico kibazo cagiye ikurikireho aho n'umukobwa amaze kuja muri ivyo abona umengo umukobwa utaye imico n'akaranga umukobwa batangura kugushaka amajambo wo ntuzokubaka nta mugabo uzoronka muzima canke ntuzokubaka abantu batanguye kuja muri ivyo ntibubaka canke none ibintu bibi gusa ukabona ibintu bibi umva tubona ibibi cane ariko ibi vyiza ntitubike ikibanza ugasanga ntabone talent bigaca bituma n'umwana yarafise iyo ngabirano yiyumva kumengo ntiyoja habona ntiyogenda habandi basi ntiyoza habona ntiyogizana habona kubera iki afise ca kintu na famiye hariho abana benshi bafise ingabirano ariko yumva ati famiye wazi ko hariho n'umuvyeyi aba atangorane nka jewe vraiment famiye yanje n'abantu ba mbere mama wanje na papa wanje kuko abandi bo nta undi muntu jewe nta undi muntu abakeneye mama wamaze gutora na papa wawe yego nta undi muntu abakeneye mama na papa wawe ni abantu ba mbere akubwiye ikintu basi avuga ati ni sawa nta wundi inyuma aba ba oncle twumva canka abaki hariho n'abatazi ngene tubayeho kandi abo nibo bavuga cyane ugasanga nibo babandi batazi rero hariho abana benshi usanga n'abavyeyi bataca bibabwiye umwana ari atani inzira mbi n'ivyo ariko arakora atari ibintu bibi gose aho guca usanga famiye b'abantu bariya muri famiye bariko baramuremera turya mwana none wacu agiye muri bya bintu atagiye muri bya bintu harabaye umustare batanguye kumubona ibiki n'ibiki bijya bintu hajya nta kintu kizima zovamo umva batangura kubona kumengo nta bintu bizima mugabo wundi ahaca kubonamo bakabona umengo nta bintu bizima birimo kandi siko mu bisanzwe siko bimeze
siko bimeze rero hariho abantu sinzi ngene novuga bakibona yuko canke umukobwa agiye mu gukina filme agiye ni babandi agiye ntazokubaka nta kintu na kimwe kwanza abakinyi ba filme bubatse kandi bubatse ingo nziza abaririmbyi bubatse kandi bubatse neza kintu zeye Big Fizzo ntiyubatse kandi bedayeri ndagutera blague ikindi kintu nabonye aba bantu tuvuga tukabona tugacira imanza tugasomera ibitabo vyabo bizinze tukabisomera inyuma nibo bantu ba mbere usanga bafite akamaro muri society cyane urazigasha nk'abakinyi ba filime akamaro bamariye abantu voilà taba nkagiye bagenda gufasha abantu nibo bantu ba mbere dusanga bafite akamaro muri society ariko wa wundi aja agatora telefone we n'utumegatwa ba active akaraba ugasanga ariko aravuga umuntu agatuka umuntu ugasanga ariko aravuga umuntu uryameze ukuntu ugasanga niwe muntu ugasanga ntanashobora gufasha umwana w'umwibarabara mugurira igitumbura ari ugasanga ariko araca imanza abantu ngo bakina filme bikini rero ni bimwe nako ndakubwira nti hari ibintu nyene babona yuko umwana w'umukobwa memo nturekuriwe umurundi kazi nturekuriwe ariko bandi urumva nta ngorane ntubirekure même si wowe uri kugira woba atani ibintu bibi wowe uri kuragira canke werekana ariko nyene baguma babona ko ari ibintu bitameze neza turangiza nagira mpere kuri ako kantu nyene kuko uno munsi like wewe sisi twigira utuntu twitwengera ama vibes ibisazi twasaze hari abantu babona ko abavyeyi bavuga ati yesha uye muvyeyi kweri yarapfushije kweri aho yaburiye hejuru urumva ahari naho gasanga umwana yarafite taje nageze ko nigano nakana gatoya kitwa Trésor kandi gafite talent yo kuririmba uwo munsi katana na mama wiwe njyo ngene mama we kaga support ngere kaga pushinga kugira ngo agere imbere we nakaye kajambo turangiriza ko wobwira abavyeyi like babona ko abana babo ugasanga umwana apfanye impano namutunze nabatunze ejo mu gitondo ndazi ko bari abantu benshi batalogreta ukwera ko barungitse abana babo umuvyeyi wa Dramati ndazi ntiyidoga today cyane gose urumva umuvyeyi wa Inajira musi ntiyidoga umuvyeyi wa Diwa ntiyidoga nakaye kajambo wobwira abantu babona ko ibintu ari by'abavuwayo jewe akajambo kambere nobwira abavyeyi ishambere impano y'umuntu nibwo butunzi bwiwe umuntu Imana yashaka ko yamuremye kamuyiho mana ari izomutunga rero igihe uwo muntu ubonye impano yiwe ugatangura kumushira hasi basi kumva ko iyo nta mpano mwoyifuka ishuka muyinyegeze gutya nta kintu na kimwe muzo muriko muramufasha ahubwo muzo muriko muronona ubuzima bwiwe no kwizibirira imigisha n'imigisha kandi imigisha hajya anye umwana wawe canke umugenzi yateye imbere je namambwira abantu ntitunezererwe imigisha y'abandi tunezererwe iterambere ry'abandi kuko umugenzi ateye imbere nawe uzoshikirwa ateye imbere akaronka imodoka ntuzosaba gufata ya bus yateye imbere akaronka iki nawe uzoba uri kurashikirwa akubaka inzu uzoshuvuga atani ku muhungu wanje n'umukobwa wanje uzoba uri kuratera imbere kintu rero nobwira nkavuga ku bavyeyi kenshi abavyeyi nibaza yuko boba abantu ba mbere bashigikira impano z'abana babo kuko niwagerageza ngo basi uyifuke ugira iki umwana azogerageza avyironderere iyo mpano yiwe azaragenda akwinyegeje kandi ukuntu azogenda yinyegeje agenda arabundabunda gutya ntihazohurira ahubwo n'izindi ntambamyi mbi kuko ntazoronka umuntu amuyagisha iyo uri umuvyeyi ubona impano y'umwana wawe muraganira nimba ari ivyo ubona udashimye ukabona ivyo umubuza ukamuhanura ukamubwira muri iyo mpano yiwe ingene ashobora kuyifatamo rero iyo ubaye umuvyeyi ushaka kumva ya myumvire nyene itari iyo kumva ngo umwana wanje ngo bimeze uku iyo mpano hari naho Imana ariyo mugisha mu muryango mufise Imana izocamo rero mu gihe ushatse kuyinyegeza vya bintu byose bizorefu kandi umwana nawe niyo yamara kugenda akwinyegeje uko ivyo ingeso mba zohurira nayo ya mpano yiwe azoyifatamo nabi usange ayibayemo nabi ku buryo aho uzoca nyene wumva uri kuramara ati none urya ni wa mwana wanje kubera ntiyaronse impanuro zikwiye canke ntiyaronse ingene umubwira ati aha anyuzo kwifata gutya naho uzokwifata gutya je nico numva novuga vraiment abavyeyi muba abantu ba mbere mucigikira abana impana zanyu zabo mubashigikire bose ngene biryoshe ukabona nk'umuntu w'umustare nyene ageze ahantu
mama we hamwe avuga ati n'umwana wanje n'umwana wanje ego jewe novuga nkuko mama mu kintu na mbere nabonye kimuryohera nk'ubu ari ku kazi bashaka kumurungikira akabona nka groupe barungise aka video aca telefone ngo muri groupe bararungise aka video kandi nta bintu byinshi samahera mbadamuhaye gusa nyene arumva nyene ko muryoheye akambwira ngo ngo nagiye ngo n'umusi ngo ngiye ku isoko nahuye n'aba mama bangahe ngo barambwira ngo wa mukobwa wawe ngo ngo yego video ukumva biramuryoheye nyene biramuryoheye nawe kandi biragutuma ugira inguvu nyinshi kuvuga ati ibintu ndimo mama aranshigikiye yego biramuryoheye birumva nyene kuronsa inguvu nyinshi ukavuga ati bya bintu ndimo reka ndabishiremo inguvu bituma unakora gose ku buryo uvuga ati ibi bintu rero reka ndabishiremo inguvu ndabivyazemwo umusaruro reka ndeke kubifyinisha ugaca usanga kandi kindi naco ibintu birimo umugisha w'abavyeyi birabamo umugisha gose je nibaza ko tunaheza ico bari kuravuga umwana iyo yiciriye inzira ayica nabi kubera ko ahura n'uwundi vyananiye ariko yinwerera umugi hage nawe akashaka kugira ngo umustar nk'urumogi mugabo umuvyeyi yamwaga akamubwira ati kugira ngo utere imbere simpakurinde kun'urumogi simpakurinde kuja muri ibi n'ibi ahubwo tubwira abavyeyi vraiment bashigikira abana bati big up sana akajambo kanyu twabasehiye cyane nyega numvise n'ubwoba ahubwo biterwa wabibonye rero bwa bundi hari abantu bazi yuko nashobora kuvuga ngo bazi barabikigano vraiment barahawe maji serious akajambo kanyuma kwa kuzi kanyuma novuga abantu badukunda Imana bahezagire cane umugisha Imana yaduhaye vraiment ego novuga ndabakunda cane namwe ndabashimira kandi ko mwanyumviriye iyaba mutankunda ntimwari kuntumira je ndagukunda pe je nabuze naho tuhurira ngo ntego iteka jewe sinari nzi ko no hogera igihe basi nakambwira ati sisi ingo tuyage twicarane dukora ikiganiro tuyage ntavyo narinzi nini ntambwe haleluya nini ntahe basi rero nico gituma mvuga ati niyo mpamvu namambwira umuntu ati ntagire umuntu azoshaka kadomo ku muntu ashaka kaburunga Imana itaragashirako kuko umuntu nyene ubuzima bw'umuntu nyene n'Imana bumenywa n'Imana hari abakubona hagucira imanza bakakuvuma turya nta kintu azovamwe ariko nyene Imana yo irafise ikintu yanyegeje muri wewe kandi nyene Imana yo wazi iratuyigira ama surprise menshi je novuga ndabakunda cane abantu munyikundira mukomeze munyikundira muze mushorere muntetse imbere ndabakunda minyone ndamushimiye kuba mwantumiye kuri TV yanyu ya Gateke ego ni ya Gateke TV voilà ndagashoboye wagashoboye mana yanje ndashimiye ndahatswe yoyo urahazwe ndakarekare ndahatswe hama ndabashimiye cyane no kuri numva ndyohewe bimwe bitovuga singene wiyumva kunzu je kambwire abakunzi ba Gateke umushikira Mbayahaga sumba jewe je nashaka no kumwandikira ntabone ko bifise power birimwe yumva ko ari indimwe abantu bashaka ko tuzokora iganiro gikurikira ariko Mbayahaga cyane muri commentaire bavyandike ndabasabye mugire ama commentaire menshi tumuhamagare kugira ngo ari ibintu nyene indi poem sisi turagushimiye cyane ndashimiye cyane bizu bye